tuzi ko Yesu azogaruka, dufate yogaruka mu minota 2 kurikira, cyangwa ugashika hanze imodoka ikakugonga, umva woja mu ijuru canke nta muntu numwe afise ibikwiriye vyose byo kukubwira ngo wewe ntukijijwe. Benshi muri mwebwe barajwe ishinga na mariage, mugabo kumbure si mwese muzozishikamo. Ntushobora gukizwa ngo ubandanye ugendera muri ba bantu bavuga ibintu bidahuye n'ivyo urimo. Hariho abantu banyegeza abavyeyi babo, hariho abantu banyegeza iyo bava kubera ko bumva umenga agaciro kabo kaririye niyo bava cyane. Nta muntu yateza kukwigisha ingene wambara wuzuye mpemu yera. Nashaka ndababwire ko agakiza si jambo rikubita, ni Imana ikugirira ubuntu ikakwihishurira. None murumva ko wowe ni wapfa hariho ikintu bashobora kugukorera kugira ngo bagusabire ikigongwe ku Mana, ngo nabuze ngo ingene ngo nshika kuri eglise, ngo nabuze ngo ingene nja gusenga, ngo muhiri wacu ngo gutya na gutya. Reka ndababwira agakiza n'umuriro. Iyo uwo muriro ushitse mu buzima bwawe nta kintu na kimwe gishobora kuwuzimya. Sintaho igene wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mpemu yera akaba ari muri wewe, ukabandanya ubaho bwa buzima burubamo. Umuntu afise agaciro kubera impweme murimo. La preuve nuko iyo umuntu bamugonze uyu munsi twiga icigwa citwa intimité avec Dieu, sivyo? Ni icigwa wari wese akeneye, na jewe ndagikeneye, kuko igihe cyose nkurikiranye inyigisho zijanye navyo nsanga hariho intambwe ngikwiye gutera. Burya kaga ka mbere mu gakiza ni ugushika ahantu wumva umenga warashitse, ni ugushika ahantu wumva umenga vyose urabizi. Amen. Kubera ko uko tuzogenda turakura niko Imana izogendera duhishurira ibihuye naho tugeze mu buzima. Amen. Ibi ni mwabitahura mukagira imizi ishinze neza muri Kristo, hazoba ico no kwita renouvellement de l'intelligence. Nukuvuga ngo uko wahora wiyumvira si kuzosubira kwiyumvira, uko wabona ubuzima si kuzosubira kububona, aho washira ama priorité si uzosubira kuyashira, kandi aho niho vyose vyugariye. Muriko murabitahura? Hariho benshi iyo uhuye n'umuntu ukaba fiancé n'umwana wo kwanaka, umwana afise diplome kanaka, umuntu afise ibinibi, umuntu ari mu gihugu ikiniki, ukumva umenga hewe ivyo bintu biragahantisa réussite yawe. Ariko nashaka ndakubwire ko atakintu na kimwe kigahantisa ko ivyo uba winjiyemo canke ivyo uzokwinjiramwo ari vyo canke bizorama, uretse ko Kristo ari we wenyine ashaka kubishira kw'igikumu. Amen. Hari umuntu ase Bibiliya y'ikirundi azi gusoma neza ikirundi? Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 26 na 27. Kadusome mu izina rya Yesu. 28. Haravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema mu ishusho yayo niho yaremye irema abantu ari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo bigendagenda. Amen. Dusomera muri Itanguriro 2 umurongo w'indwi. Kadusome naho nyene Itanguriro 2 umurongo w'indwi. Haravuga ngo Uhoraho abumba umuntu umukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Amen. Imana inyuma y'ukurema ibiri ku isi vyose, Imana yaravuze iti reka ndeme umuntu, sivyo? Umuntu kugira ngo azoganze isi. Bigitangura Satani ntiyararimo, nta kibazo na kimwe yarafise, sivyo? Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ngo yaza ku mugoroba kugira ngo iganirize bajya abantu yaremye, sivyo? Rero mbega icyaha cyaje gute? Kuko Imana ikirema Adamu na Eva nta cyaha cyarimo, nta Satani yarimo. Ariko Imana imaze kubashira mu itongo rya Edeni irababwira ngo muzoje ku bindi byose kiretse kijya giti.
ariko satani araza arabwira umugore ngo kubera iki kijya giti mutakijya, sivyo? Aramukonvanka, bihera ca giti bakiriyeko. Umuryango w'icaha wari uhejeje kuguruka. Bari basanzwe atamuzu bambaye, bari basanzwe bambaye ubusa, sivyo? Ariko ntavyo babona. Bamaze gukora icaha, amaso yabo acaruguruka. Murumva ko mu ntanga Imana yaremye abantu babiri, sivyo? Abantu bose bahavuye babaho. Intango amamo ni abantu babiri. Agakiza ni ukubohoka. Kubera ko Adamu na Eva bahejeje gucumura, baciye bacika baboshwe, sivyo? Baciye bacika baboshwe. Imana irera. Imana ntishobora kuja en contact n'umuntu aboshwe. Imana ntishobora kuja en contact n'umuntu yanduye, kubera ko ni Imana yera. Nico gituma ntivyari gushoboka ko Adamu na Eva bashishikara kuba mu migenderanire n'Imana kandi bamaze kwiyanduza. Yohana 3:16 havuga ngo kuko ngo Imana ngo yakunze ngo abari mw'isi, ngo nico catumye ngo itanga umwana wayo, ngo kugira ngo umwizera wese ngo agire iki? Ahabwa ubugingo budashira. Imana yarakunze umuntu ku buryo yarakoze ibishoboka vyose kugira ngo irabe ingene ya relation hagati y'umuntu n'Imana iba restaurer. Muravyumvaga yemwe? Turakunda kubaho ubuzima dushaka, tukumva umenga twokora ibintu dushaka, mugabo ikirico un jour notre vie va s'éteindre. Nimba urupfu ruhari, sivyo? A combien plus forte raison dukwiye kwiyumvira neza ngo mbega inyuma y'urupfu ni haba hari ubundi buzima. Muri ubwo buzima bapfa kwinjirayo canke barabitegura. Amen. Ntibazokubeshe warabayeho ufise ubwenge, ufise uburenganzira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ehe ndaguhaye imbere yawe urupfu n'ubugingo, ufise uburenganzira bwo guhitamwo. Ushaka urahitamo urupfu cyangwa ugahitamo ubugingo. None murumva ko wewe ni wapfa hariho ikintu bashobora kugukorera kugira ngo bagusabire ikigongwe ku Mana? Muriko muravyumvaga yemwe? Ico kintu mugitahure. Nimba utafashe decision ukiri muri uwo mubiri, mwabonye yuko Imana mukurema umuntu yamuremye mu mukungugu. Nico gituma umuntu apfuye le corps bayishikiriza beneyo, hanyuma bakaja kuyisubiza hamwe yava. Nico gituma inyuma y'imyaka myinshi ujya mu ntarabora agacika ivu kubera ko yavuye mu ivu. Hari umukozi w'Imana yigeze kutwigisha, aratubwira ngo umuntu afise agaciro kubera impweme murimo. Ngo la preuve nuko iyo umuntu bamugonze bakamugongana n'inka byose bigapfa, abantu ngo baza bariruka kugwanira inka, ujya muntu aza gutogwa nabi wabo. Turi kumega yemwe? Iyo umuntu afiriye mwibarabara, abantu ntibihutira kuza kumutora, baramufuka. Nyene ba muntu ni waza kugira ngo akora ibyo kumushingurana iteka. Ariko nimba ari ahantu hari abanyagihugu bamenyereye kwiba, ikintu cya mbere bakora bagabura yanka, kuko yo inyuma y'ugupfa zijya nyama baraza kuzijya. Umuntu agizwe n'ibihimba bitatu. Muriko muravyumva? Umuntu ni mpwemu ifise umushaha iba mu mubiri, ariko muza gusanga umubiri wacu ufise ikibanza cyose 90%. Mu gitondo imbere yo kuza mwoze, sivyo? Hari waje atoze, sawa? Ariko hariho benshi baje badasenze. Ndabesha gahemu. Hariho benshi baje badasomye ijambo ry'Imana. Nukuvuga importance nini turiko tuyishira kuri wa mubiri umunsi umwe bazogenda gushira hahandi kugira ngo usubire muco wavuyemo. Turi kumwe? Imana idufashe cyane. Aha ku murongo wa 12 muri Yohana wa mbere haravuga ngo abamwakiriye bose ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Reka ndababwire, muramaze kubona yuko umwana nta muntu n'umwe amwigisha kubesha, nta muntu n'umwe amwigisha kwimana. Mugabo umwana uramugurira imbobo ukamuha 3, nyuma y'iminota 3 ukamusaba ngo aguhimwe akakwima. Bega hari umuntu yamwigishije kwimana? Warigeze ufata amaseanse yo kumwigisha kubesha, kugwana? Ariko muri twebwe
kubera ko dufise kameremere ya iva kuri Adamu na Eva, muri twebwe dufise kameremere icumura. Nico gituma ntibarinda kubikwigisha, biri muri wewe. Amen. Abikorinto ba 2:5-17 havuga ngo umuntu ngo yari muri Kristo ngo abacitse icyaremwe gishasha. Hari igihe umuntu avuga ati je nabaye mu buzima buteye ubwoba, nibaza yuko Imana itonyemera. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo ibyaha byawe ngo vyoba byarabaye byinshi bikumva bigatukura kujya kw'amaraso. Amaraso Yesu Kristo ngo araza akavyeza ngo bikera nka sheregi. Sheregi murazi ingene yera. Murabibona ingene yera. Nukuvuga nta makuru ivyo warabayemwo. Iyo umaze kwizera mu mutima wawe ukaturisha akano ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, agakizura karonka. Murumva Imana itadusavye ibintu vyoroshe. Murumva bitoroheje. Hanyuma ugacumbwira ko niwapfa utitunganije bazogusabira ikigongo. Murumva ivyo bintu bishoboka. Uva ndababwira ikintu kizotuma ubuzima bwanyu buhinduka. Mukunde gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobamenyera ku vyamwa bama. Sivyo? Mbega wama ivyamwa ibihe? Mu Bigalatiya 5 birateye ubwoba. Urashaka kwiyevaluwa kuri uw'Imana cyangwa utari uw'Imana. Biroroshe kumenya ko wakiriye Kristo cyangwa utamwakiriye. Kuko ni wovuga ngo je ndi giti civoka muga nama imyembe. Ntibikunda. Uko murabitahura? C'est aussi simple que ça. Yesu yaravuze ngo data ngo ndagushimira ngo kwibi wabihishije abanyabwenge. Ibintu bijanye n'agakiza nta bwenge bujamwo. Nta biharuro byinshi bijamwo. Kuko ikintu natahuye nuko Imana ishatse kuyimenya irakwihishurira. Wadi wovuga ngo ngira ntangure rero kurondera Imana nshaka ndayimenye. Imana itakugiriye ubuntu ngo kwihishurire ntiwopfu yimenye. Nta muntu numwe wo kukujuza ko udakijijwe. Nta muntu numwe afise ibikwiriye vyose byo kukubwira ngo wewe ntukijijwe. Kenshi turibaza ngo exterieur, muntu yambaye akikwiza, asimishatsi yafunze nk'uku kwanje, sivyo? Niwe murokore, ariko sivyo. Genda maze kwakira benshi basa kuko ndababwiye bagendera mu byaha biteye ubwoba. Wewe niwe wenyene uziko Kristo wamwakiriye umunsi umwe cyangwa utarigera umwakira. Si ibintu vy'ukurondeza, ni ibintu uzi neza. Je umbajije ko nagize mariage, sindinda kuvyiyumvira. Ndabizi. C'est une évidence. Je ikintu nemezwa neza ntakekeranya. Nuko umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza biri authentique. Mhemu yera kaza kaba muri wewe, ukemera kavugana nawe, azokurongora aho kuye kuba n'ivyo kuye kubamo. Ata muntu numwe agiye hagati. Nashaka ndababwire yuko nagiye gusenga ari mu gitondo. Burya reka ndababwira sho gutumira umuntu muri culte ukumva urababaye kubera ko ntibavuze rya jambo nyene rimwe ryarindiriye rijugumiza, ukumva umenga urababaye. Nashaka ndababwire yuko agakiza si jambo rikubita, ni Imana ikugirira ubuntu ikakwihishurira. C'est aussi simple que ça. Arashaka gukorwa ko n'akantu wowe utibaza ko kopfa kamukozeko. Alors ce jour-là umukozi w'Imana aragenda imbere arigisha aratubwira ngo ngira ndababaze kubera ko mu gitondo twaba dufise isaha imwe gusa lota yo kuririmba no kutwigisha batwigisha kanya gatoyi cyane. Alors uwo munsi mu gitondo mukozi w'Imana aravuga ngo ngira ndababaze ikibazo gisanzwe ngo wishura yego canke oya. Akaba ari naco nanje no munsi nshaka kukubaza. Ati cyo kirakwemeza yuko ukijijwe cyangwa utigeze ukizwa. Gukizwa no kuvuga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Acha aratubwira ati turazi yuko wabusengera hawo busengera muri Katolika, turazi ko tuvuga ko ngo Yesu kujya yagiye ariko azogaruka. Kandi ababwire icari kigoye kuri Yesu suko yogaruka gutora umugeni, kuko azoza ari muri protocole iteye ubwoba. Icari kigoye kwari ukwaza akambara umubiri akavukira mu bukene buteye ubwoba avuye mu cubahiro. Abenshi bavukiye Bujumbura, uwo babwira ati gena mube ruguru ntimwojayo. Abamanutse natwe tuvuga tuti twamanutse nk'amakara. Uruko muravyumva? Ntidusubira inyuma. Mwiyumvire ko Yesu yasize gloire, yasize cya cubahiro cyose. Aravuga ngo jewe nta gasembwa mfise
ndashaka kurokora umuntu, ndashaka ko imigenderanire hagati y'umwana w'umuntu n'Imana iba restore, ngo kugira ngo ngumwizera wese ngo ntazapfe rubi, kubera ko kare agakiza kataraza warapfuga herengetera kubera ko impwemu yawe yari yaratakaye, yari yarapfuye. Ariko kwari kugira ngo ngumwizeye wese ngo ntapfe rubi, ngo ariko azagire gute, azaronka ubugingo budashira. Ubugingo budashira burategurwa abantu b'Imana, ntushika winjiramo, sivyo? Uwo munsi umukozi w'Imana aratubaza ati, ico kibazo wishura yego canke oya, ntavyo kuvuga ngo ndibaza ngo ndakeka. Aca aratubwira ati, none ko tuzi ko Yesu azogaruka, dufate yogaruka mu minota 2 kurikira. Ati canke ugashika hanze imodoka ikakugonga, ati wewe umva woja mu ijuru canke woja mu muriro. Ati ibyo bintu si ibintu barondeza, ngo impwemu y'Imana ngo iremezanya n'impwemu yawe kuri umwana w'Imana. Amen. Si ibintu byo kwigira, si ibintu bakubwira, singane wasohotse umeze mu mpwemu yawe wewe, hahandi atanu umwe ashika uremezwa neza udakekeranya ko wavutse ubwa kabiri kuri umwana w'Imana. Ati ukaba uri mu bantu bakekeranya, uzuriruka ku maguru yawe. Nashaka ndababwire yuko sinamenye ingene nahagurutse 10 ans nkurikira bariko baravuga ivy'agakiza, nkurikira baza kumbwira mu cyumba, basengera, babwira amaverse, bagira gute, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Nashaka ndababwire uwo munsi bambagije ikibazo gisanzwe cyane, kumbure nawe bama bakubaza canke batari bwakubaze, ariko arico nje kukubaza uyu munsi, mbega vyoshika, sivyo? Hari ibintu twihaye ngo espérance de vie, ngo jewe ngo nzomara imyaka 90, ngo jewe ngo nzomara ngo 80, byose ni vyiza, mugabo kubera ko ushaka kumara iyo yose, kwijambo ry'Imana rivuga ngo imbere y'uko baforme ngo munda ya mama wawe ngo nari ndakuzi, no kuvuga wewe ntiwaje par hasard. None hari umuvyeyi yabwiye Imana ngo umwana ngo muremure ngo ameze gucyangwa, oya, twe twari mu vyiyumviro vy'Imana n'imbere y'uko tubaho. Nico gituma urafise mission iri ku buzima bwawe, kandi umunsi iyo mission yaheze ubuzima bwawe buzoba burangiye. Mbega none mubona Yesu yapfuye afise imyaka 100, mission yiwe yaheze a 33 ans. Turi kumega yemwe, sinaje kubatera ubwoba, ariko ndiko ndababwira ukuri. Mbega nta bantu bo muri generation yanyu batagihari? Mbega iyo muravye ku ma statut ko baguma bamanika abantu ubuzima bwabo bwahagaze, musanga arabatama gusa n'abatamakazi, harimwe abajeune, harimwe ababebe. Umwami wacu asarura atutaje, igihe cyose mission yawe izoba ihagaze, ubuzima bwawe buzoba buhagaze. Mbega uriko witegura gute? Uyu munsi naje kukubaza ico kibazo kivuga ngo hamwe Yesu yoza ubunyene, umva wogenda canke ntiwogenda? Ukaba wumva ukekeranya mu bagenda nturimwo. Uyu munsi nitwaje kuvuga idini, twaje kuvuga imigenderanire. Umwana wiwanje arazi neza adakekeranya ko ari umwana wanje, nta muntu yoza kubimwigisha, nta muntu yoza kubimubwira. Kuva ari muto, kuva kimenya ubwenge, arazi ko ndi mama wiwe. Mbega wewe uremezwa neza udakekeranya ko wavutse irya kabiri? Kubera ko ibyo tuko turagira vyose nubusa. Benshi muri mwebwe barajwe ishingana mariage, mugabo kumbura si mwese muzozishikamo, canke si mwese muzorongora canke muzorongoko. Ibyo navyo muzi? Ntabyo muzi? Hari habo bita bihebeye Imana, none bajya mubona baragize ama mariage, sivyo? Kandi bajya nico bahisemwo, niwo mugabane wabo, sivyo ga yemwe? Hariho ab'Imana izotahukana imbere y'uko izo mariage bazigira. Ibyo bintu birabishe kumva, mugabo nivyo n'ukuri. Jewe ico gihe batubagije ico kibazo hari muri février 2008, sivyo? Nagiye imbere sinamenye ingene nashitseyo. Reka ndababwire uyu munsi hari ikintu giteye ubwoba. Ntushobora kuba watahuye ko ari kuja mu muriro ukaba uronse opportunité yo guhindukira. Agakiza ni demi tour, no kuvuga abantu twese twamuka kuri Adamu na Eva turiko tugenda tout droit dans l'enfer, ariko hagati kubera gwa rukundo rw'Imana, gwa rukundo Kristo yakunda umwana w'umuntu, hagati mu nzira ikakurungikira message nkiyo yakurungikiye uyu munsi, sivyo? Ugaca uhitamo, kuko twasomye ngo ni wizera mu mutima ukaturisha kanwa
ko Yesu ari umwami. Si ikibazo c'idini, si ikibazo c'aho winjirira, ni ikibazo cyo kwizera no kwakira. Uhejeje kumwakira ucika umwana w'Imana, ugaca ugira demi tour, wari kuja mu mahonero ugafata inzira yinjira mu ijuru. Amen. C'est aussi simple que ça. Nta bintu bihanitse birimwo, nta muntu ariko aragukorera ku idini. Idini nico kintu ca mbere giteye ubwoba. Umuntu abavuga ati ntuzane ivyo bintu. Jewe ngikizwa narasanze umukobwa twari muri generation imwe yari yakijijwe imbere yanje. Ngakunda amavaleur yiwe, ngakunda ingene abaho, ngakunda ingene yigenza, ngakunda ingene agendana n'Imana. Ndavuga ntuyu ni warinda kuba umugenzi wanje. Reka ndababwire, ntushobora gukizwa ngo ubandanye ugendera muri ba bantu bavuga ibintu bidahuye n'ivyo urimwo. Si ukuvuga ko udashobora kubaramutsa, si ukuvuga ko udashobora kubavugisha, mugabo ntibaba babantu mumarana umwanya, kubera ko agakiza ni iki? Ni renouvellement de l'intelligence. Wahinduye ingene wumva ibintu n'ingene ubibona, sivyo? Nshitse aho ndabona uwo mukobwa, ndabona ingene yigenza, ndabona imigenzo yiwe, ndavuga nti uyu ahaja ni honja. Urumva ko nakijijwe muri février 2008. Alors ico gihe yari muri periode yo gusengera wo bazobana. Nukuri jewe ndemezanya namwe ko ari faze y'ubuzima bwanyu igoye cyane. Uhitamo umuntu mwahuye atembera mwibarabara ugaca umubwira ngo wi agacaza mukabana ngo ubuzima bwanyu bwose. Uriko muravyumva? Nico gituma nk'umukobwa iyo yakunze uraza ukamubwira tujye muntu muri ko muragendana, arafise uwundi mugore, arafise abana, aragize gutya, afise agendera muri ibi nibi. Umukobwa akakubwira ati azohinduka kubera ko yakunze. Ico gihe rero uyo mugenzi wanje vraiment yari muri periode yo gusengera urugo niki, hanyuma Imana iramugirira neza. 2009 aragira yagize mariage mu mpera z'umwaka wa 2008. Jewe nakijijwe muri février. Hanyuma agira vraiment urubanza ruri très glorieux, mugabo yari mu pasteur, byari ibintu nyene vy'icubahiro. Hama l'année suivante, une année après, agira accident, aje muri mariage ya sa petite sœur. Afise inda ya 7 mois, acapfa sur place. Uko muravyumva? Alors, ico gihe umuntu yari gushaka kwibaza ngo shetani, murazi ko shetani yamaku hafi gusumba nuko tuvuga Imana. Shetani ramutwivye, shetani ABC. Mugana shaka ndababwira, muri eglise yasengeramo mugabo yari mu pasteur, dimanche harahagurutse umuprofete aravuga ngo hari umugeni wa Kristo agiye gutaha. Ukuvuga ngo muri iyo histoire nta shetani irimo, hari hageze ko umugeni wa Kristo ataha. Umugabo wiwe ariko arigisha kuri enterrement yavuze ngo twese twiyumvira abakuze cyane bari muri eglise, abagwaye bamaze amezi bari mu bitaro, ngo nta muntu n'umwe yashaka kwiyumvira ko ari mama pasteur hagira ataha. Uko muravyumva? Ico gihe nari maze umwaka nkijijwe. Bakibimbwira twari duhejeje kwiga iryo jambo rivuga ngo umuntu afise umuntu ubu urumva umuntu ikimugize igituma atandukana n'ibikoko ni mpwemu y'Imana iri muri we. Ati uwo muntu agize accident hampande y'inka, inka bayigwanira gusumba umuntu. Iryo niyo jambo twari duhejeje kwiga. Sohotse nsanga umugenzi yampamagaye, visa amapera na absence ama message, kubera ko ninjiye muri iyo eglise ngakizwa. Twacitse nk'abantu bavukana ku buryo n'umusi wo kuja kubatizwa, kubera ko muhiri wacu ivyo bintu batavyemera. Reka ndakubwire, hari ibintu je ntemera, ngo nabuze ngo ingene ngo nshika kuri eglise, ngo nabuze ngo ingene nja gusenga, ngo muhiri wacu ngo gutya na gutya. Reka ndababwira agakiza n'umuriro. Iyo uwo muriro ushitse mu buzima bwawe nta kintu na kimwe gishobora kuwuzimya, kubera ko twagenda twinyegeje. Yari yanteguriye umunsi mukuru, umunsi ngira bateme, kubera ko muhiri wacu nta numwe yaraziko nabatijwe, sivyo? Sanga yatetse yanyiteguriye, twe twarabaye abagenzi. Nashaka ndababwire ko aho yaje niho naja nkavuga none hariho abantu bafise ukubaho kw'Imana, hariho abantu bama ivyamwa ukabona Kristo mu buzima bwabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyaremwe ngo bifise ngo amatsiko
ngo y'ukubona ngo guhishurwa k'umwana w'Imana. Mbega murazi icyo ari cyo? Ni igihe Kristo azoza akaba muri wewe, ukubona wewe akumigwa akavuga ngo tubonye ukubaho kw'Imana, tubonye ingene uyu muntu abaho, sivyo? Alors je ndibuka ko iyo message ndayironse kabise nawe yabisivyo, nagiye iwabo aho yaba mu Nyakabiga, ndabaza abo ngaha barihe, ntaba hari bari kuri Rwakarede, ndagenda ndashika kuri Rwakarede, ntegereje kumubona sinasubiye kurira. Naciye mvuga ngo ndatahuye ikintu kimwe, ingene tuzova muri uyu mubiri ivyenteresa Imana. Mwavyumvise ko Imana yaravuze ko ari umugeni we yagiye gutaha, wo kumva umenga we mu gupfa uzosinzira, bizoba ari ibintu biri glorieux. Hewe urabibona, umva hariho umuntu yatwigishije ku mpanda aravuga ngo umuntu wese ngo afise igari izomutwara mu ijuru. Ingene wowe uzopfa n'ingene upfa ivyo ntibiri interesa, igikomeye gihambaye cyane ni ingene wapfuye umeze. Kuko ku mpanda umuntu bari bicaranye, sivyo? Umuntu bari bicaranye yaraje, sivyo? Yaraje gushinga intahe, aravuga ngo uyu mudame kuva yinjira yari kwambwira ubutumwa, yari kwambwira agakiza, ati gushika imodoka igire accident. Amen. Rero sitiko ndababwira izo nkuru ngo ndabatera ubwoba. Mugabo no musi naje kukubwira ngo wewe nta kintu na kimwe kigarantisa kuzoshikana imyaka 100. Nta kintu na kimwe kigarantisa kuzoshika kuri mariage udafise urufatiro nyakuri arigo Kristo, kugira ngo ufise garanti uvuga uti naho byoshike ejo bakasanga nasinziriye mu gitanda, ndi umugeni wa Kristo imbere yuko mba umugeni wundi wese. Uyu munsi niyo message ya mbere nakuzaniye. Mbega wumva wemezwa neza, impemu y'Imana iremeza impemu yawe kuri umwana w'Imana, ko wavutse ubwa kabiri. Mbega uwo Yesu yemeye akava muri ya gloire, cya cubahiro, akaza kugira ngo asove umwana w'umuntu, sivyo? Urumva ushaka kumwakira, nta muntu n'umwe afata ku nguvu. Ijambo ry'Imana rivuga eheshize imbere yawe urupfu n'ubugingo, hitamwo. Wewe ni wewe uhitamwo, ni wewe uhitamwo, nta muntu aguhitiramwo, nta papa, nta mama, nta mugabo, nta mugore, ni birakuraba. Icemeza yuko bikuraba nuko muze murabe ku mpanda. Hari umuntu ashaka kuvuga ati nimundake niteyo. Hari wante mayigeze kuba umwana aragorana cyane, umokore wiwe arashavura, acabwira ati nimumureke. Ashitse hajya hejuru y'ikinogo, yaciye ashira ubwenge kugiha cyasubira inyuma. Hari numwe none murumva yitayeyo, kubera ko hajya ahantu umuntu wanyane mujana ni wa mwami wakira atakagobero, kuko yavuze ngo nahajya tuzoba turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Reka tuje kuri parti yacu ya kabiri ivuga ico twacitse igihe twakira Yesu umwami n'umukiza, notre identité en Christ, le Saint-Esprit en nous turaza kuyiherezako. Mbega umwana ni giki kimukarakteriza, sivyo? Umwana wo muri famille yo kwa president par exemple, sivyo? Turashaka kuba dufise ibibazo n'ama inquiétude, ukibaza ngo mbega nza kugiki, nza gutaha gute. Mbega ujya mwana hari inquiétude nimwe afise, kubera iki? Kubera iki gahema? Kubera clan social arimwo iyo ariyo, canke position arimwo, sivyo? Arazi ko hari abantu bategerezwa kwirukanga bakamukorera. Turi kumwe gahema? Uyo n'umwana wa president, sivyo? Uwo n'umwana wa president. Hanyuma muzoze murasoma murabe nk'abana bo muri famille royale mu Bwongereza par exemple, sivyo? Murazi ingene babaho kuva ari bato, barabigisha n'ingene bafungura ku meza, ingene bifata, ivyo bakwiye kwambara n'ivyo badakwiye kwambara. Kandi ababwire birateye ubwoba kubona mu nzu y'Imana dushaka kwinjira twambaye ubusa. No muri famille royale umugwa asanzwe muri Angleterre, bebe murabaze kubona umwamikazi yambaye ubusa. Hari ivyo murabona, kubera ko baratozwa indero kuva ari bato, barabibashiramwo, bakababwira ico bari, bakababwira ko batandukanye n'abandi, bakababwira ko badakwiye kwifata nk'abandi bose. Amen. Twashatse rero kurabira hamwe, sivyo? Mbega iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza,
ucika iki? Ucika umwana w'Imana, sivyo? Nibaza yuko iyo umuntu bamutoye ngo abe perezida baramubwira ama avantage ahari kubwiwe n'abana bakayamenya, sivyo? Bagatangura kuyagenderamo. Mbega wewe uyu munsi wavutse ubwa kabiri, urazi ama avantage yawe? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umu héritier ngo yari umwana ngo nahataniye n'umu esclave. Nico gituma iyo umwana abavyeyi we bapfuye akiri muto, nubwo baba basize ibintu byinshi, bategerezwa kurondera umuntu ari majeur kugira ngo yasure la gestion. Amen. None ntiduhava dusanga benshi muri twebwe tumeze nk'abajya abana batoya kubera ko tutazi amapromese aturanga, sivyo? Mbega amapromese tuyamenya gute, sivyo? Tuyamenya kubera ko twabaye mu ijambo ry'Imana. Burya Bibiliya yuzuye amapromese, yuzuye ivy'Imana itwemerera, yuzuye nimbura umwana w'Imana avantage ni yihe? Kuko ntushobora kumbwira ko ata avantage hari hagati yawe n'utarakira Yesu umwami n'umukiza, ariko mu gihe utanayizi nta utaniye n'ujya. Muriko muravyumva? Imana idufashe cyane. Mbega umwana mu nzu yifata gute? Umwana mu nzu umuvyeyi we arashobora kumutuma ahantu hose, gushika mu ikoti yiwe ahantu mu kabati, kandi umwana arisanga kumva ko yisanze. Mbega wewe urumva wisanze mu rugo kwa papa nk'umwana? Amen. Imana idufashe cyane. Umu esclave iyo akora ahantu, sivyo? Hari ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe. Mbega wowe ntabwo usanga uriko wifata nk'umu esclave kandi wari umwana mu rugo kwa papa? Amen. Ni watsanga bifise agaciro uzobisoma hamutangure kubigenderamo. Amen. Hariho exemple burya reka ndababwire. Umwana arazi ko ari umwana, hanyuma ndakunda cyane ijya exemple yo muri Bibiliya y'umwana w'icangazi. Murabona bajya abana bose babiri bari abana, ariko umwe haragera igihe aragumuka arabivamo. Nkuko hariho benshi tuzi bagumuka bakava mu gakiza, sivyo? Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ingene Imana yacu n'umunyembabazi. Nta makuru aho waragiye gushika uragaruka ikakwakira kubera toujours à bras ouverts, kubera ko uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi. Mugabo umunsi azoza gutora ishengero ntazoba akicaye kuri ya ntebe y'imbabazi, azoza nk'umujije. Muriko muravyumva? Azoza nk'umujije. Rero ujya mwana wundi avukana n'umwana w'icangazi, igihe umwana w'icangazi atashe bakamugirira umunsi mukuru, yarababaye aravuga ati jewe nagumye aha n'ivyo nkora n'ingene meze, nturangirira umunsi mukuru nk'uyu. Papa we acamubwira ati no kugirira gute ko ibyo mfise byose ari ibyawe? Ni ukuvuga quelque part umwana w'icangazi yaragumutse aragenda, ariko n'uwahasigaye ntiyarazi ama avantage afise. Nico gituma yaciye aba hari frustre kubera ko avuga ati ujya we baramugiriye bijya. Ni nka papa yaramubwiye ati rega mu bantu bamugiriye ujya musi mukuru nawe urimo, kubera ko ibyanje ni ibyawe. Nimba bavuze ngo turabaraganwa na Kristo, ni ukuvuga yuko ibyo Kristo yemererwa na twebwe ari byo twemererwa. Reka ndababwira ikintu kijanye na identité ni ikintu gikomeye cyane, kubera mwese ingene mwifata ni par rapport y'ingene mwiyakiriye canke mwiyizi ko muri. Kandi abaye nka exemple, umukobwa yagiye en relation n'umuhungu, ingene yifata biravana n'icazi kwari. Hari umukobwa aza akakubwira ati ujya muhungu dukundanye imyaka iyi yambwiye ko tutaryamanye aca mpeba, bigaca bihera yemeye ko baryamana kubera ko avuga ati yohava mpeba. Ijya ni crise identitaire, ni problème d'identité, sivyo? Nico gituma iki kintu nimwagitahura neza kijanye n'ico mwacitse mumaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, nta makuru yo muva, nta makuru abavyeyi banyu, nta makuru abo mu miryango yanyu bafise amaposte aya nariya. Igihe uzotahura ico wacitse muri Kristo Yesu, je ndemezwa neza ntakekeranya ko mu gihe Imana yabishatse nta kintu na kimwe togushikanako. Muriko muravyumva? Igihe uzotahura neza ico wagizwe muri Kristo Yesu,
ntibihagaze ku kugena usa n'iyuva nico wagizwe ton identité. Mbega umwana wa perezida bararaba ngo asa gutya ngo cyangwa ameze gutya, ni uwa perezida impôt à la ligne. Turi kumwe. Nashaka ndababwire yuko jewe ntarakizwa nari mfise ikibazo ca novuga ngo ni crise identitaire canke nukutiyemera ntavyo nzi sinzi ngene nocita. Mugabo ndibuka yuko nk'ishuri nagiye kwigako kubera ko twari tuvuye ruguru baratubwira ngo twipresente muvuga ishuri muvuyeko. Hama iryo shuri nigako yari ko abana bahari anye za Kiriri za Mutangano Rozande, havuga sha hajya hantu navuga ko ariyo mvuye hari umuntu azoshaka kumvugisha, kubera ko nibwira ngo ico umuntu ari ni par rapport yiyava, sivyo? Hanyuma banshikiriye cavuga ko mvuye kwiga kuri Saint Michel. Muko murabitwenga mugabo hariho abantu biraba, hariho abantu banyegeza abavyeyi babo, hariho abantu banyegeza iyo bava kubera ko bumva umenga agaciro kabo kaririye niyo bava canke n'amafamiye bavamo, nkuko hari habiyemeza cane kubera amafamiye bavamo. Mugari kandi ababwira Imana irateye ubwoba, mwe muracari bato. Ndibuka yuko tugikura abantu barabagwiza tunga, no musi nta numwe ahari. Uyu munsi dufise amazina mashasha gusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo yereva kandi ni nayo imanura umuntu. Iradeside ikavuga ngo no munsi aratete ndahashize naka, kandi après 5 après 10 ntazoba rujya kumbura azoba ari wewe. None umva ko ni wowe warabiye kuri uno munsi uzoba wihenze. Abavuze amen Imana ibahezagire. Mugabo izobibaha bivanye nico yateguye kuba. Izobibaha bivanye n'ubugombe bwayo. Amen. Nashaka ndababwire ko maze gukizwa sinaciye ntahura ico ncitse, kubera ko nagumye afise cya kibazo ca identité. Abamaze gukurikira témoignage yanje naravuze ingene nagenda kwikemesha kuri ujya mu mushiki ujya muhungu, kubera ko nibaza ngo azomvugira azotuma bankunda canke bagira gute, kandi hariho benshi bameze gutyo. Nje ukuri abakobwa bari ngaha Yesu abahezagira, ukuri je birambabaza no kuri umukobwa ariko arikemesha, birambabaza gose kubera ntibituma bagukunda ahubwo bituma bakwanka cyane. Muramaze kubibona, iyo wiregeje cyane baca bakwanka kubera ko umenga urafise ikibazo. Iyo ugize ibintu byinshi uca utera amakenga nawe ariko arakurondera. Rero iyo ukijijwe nuca utahura icyo cise ubwo nyene, oya, ariko uko ugenda uraba mu ijambo ry'Imana niko ugenda uramenya promesse yawe, niko ugenda uramenya ibyo Imana yasezeraniye Aburahamu n'ubwoko bwayo, ukamenya ko nawe muri irya linye urimwo, sivyo? Ukagenda uruguruka amaso. Nashaka ndababwire yuko jewe naramenye identité yanje ku buryo umuntu wese ndamwuba mugasishaka kumutinya. Ngo uyu muntu ngo arahambaye, ngo uragize gute? Ega arahambaye parce que Dieu l'a décidé. Reka ndababwire je naratawe n'ikintu gihambaye. Mwari muzi yuko gamwe abakobwa muri ngaha ujya muntu yagukunze si kubera ko wabyutse wisize neza, kubera ko hari abisize neza kugusumvya. Yagukunze parce que ijambo ry'Imana rivuga ngo c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Ni Imana yashize muri ujya muntu ngo kunda naka. Ivyo rero ni wabimenya ntuzosubira guhungabana. Muriko muravyumva? Jewe nama ndiko ndavuga igihe umushinga nawe wanje aza kundesha, j'étais pas la plus belle parmi abakobwa ariko ararabamo. J'étais pas la plus belle, j'étais pas la plus intelligente, j'étais pas la plus ntumbaze nababwiye iyo nava niki, ariko hariho grâce yari ku buzima bwanje. Ni naramenya identité yanje ku buryo twaricarana nkamubaza nti agaciro kiwanje je urakazi. Akambaza ati kubera ko utaragira mariage. Jewe mbona ko abantu tumaze kwicarana ndumva ko baba banzimvye, kubera ko aho nagejeje kwisuzuguza n'abagejeje kunsuzugura nkuguruka amaso. Uno musi ndasenga Imana ngugurura amaso. Mwa bakobwa muri ko muraja kwipendekeza no kwicisha amanota, Imana ibugurura amaso uyu munsi. Basha urukundo nibaruke manda. Ni byiza ko umuntu akwegera amenya agaciro ufise wewe. Nico kibazo mwa bakobwa dufise, nituza agaciro kacu. Umuntu akwegereye agasanga uraremaye umenga wari umurindiriye, avuga ati hariho gasorobo, reka ndabe nimero ikurikira.
menya icyo mwagizwe muri Kristo Yesu. Reka ndababaza ikintu kimwe, aho hanze murabona ingene hari abakobwa bazi kwisiga, muramaze kubibona? Ndiko mbwira mwebwe kubera ni mwebwe bahitamo. Arahitamo kugutora uyu munsi agatora uwundi higeze ugumurindiriye. None ndababaza si reketse yo kwisiga. Ijya competition wewe yijamo kayishobora. Woyishobora wewe. Mugana shaka ndakubwira, ni wagenda ukinyegeza muri presence y'Imana. Ijambo ry'Imana ndakunda cyane igitabo ca Esther. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Esther igihe yaca imbere y'umwami ngo yarabriya ku buryo umwami ntiyarose n'umwanya wo kubaza ngo ujya n'uwo kwa bande. El rayonne aravuga ngo ujya we nuwahe. Mbe wibaza ko bugeri we ari mwiza cyane muri bajya bose. Imana idufashe mumenye ico mwagizwe, kuko kukimenya nibikwiye birasaba no kukigenderamo. Amen. Imana idufashe cyane. Ndasenga uyu munsi ngo umenye ico Kristo yagize mu buzima bwawe, hanyuma utangure kukigenderamo, umenye agaciro ufise. Hari ibintu byinshi bisaba ko muja kubesha, aha benshi bariko bararondera ivyo kuja hanze ndababona. Ego hari abashaka kuja Dubai, hari abashaka kuja muri Canada, hari abashaka kuja he ntavyo nzi. Mugana shaka ndakubwira, ntuzobicuri kubera iyo wagiye. Hari abari yo bagowe kubera bari mu kibanza kitarico. Ikabiri kurakubwira ngo genda, izona guherekeza, izona kwitangira imbere, uja muri ivyo bintu utarushe. Mugabo ureke gusimba ama etape, kumbura Imana ikuravye iravuga iti umuntu aracafise amaraso ashushe, reka mbaze ndamwekipe nzomutwara nko muri 5. Mugabo wewe kubera kuvuga uti je maîtrise, ukavuga uti je dois partir maintenant même. Kandi nababwiye yavuze ngo nshize imbere yawe urupfu n'ubugingo urahitamo, sivyo? Tugira turabe ikibanza ca mpwemu yera, turaza kumenya neza ivyo turimo, sivyo? Votre identité sino ibigisha umunyene ngo muyimenye, ariko bisaba ko muba mwijambo ry'Imana. Imana yarabwiye Yosuwa afise ubwoba inyuma ya Mose, avuga ati inyuma ya Mose Imana yajeje gukoresha ibi bintu jewe no bishobora. Ariko Imana iramubwira ibanga ngo shika mushira amanga ko ndi kumwe nawe, ngo ariko ni waba ushaka kureisisa, ngo amajambo ari muri iki gitabo ngo yamedite ko ku murango no mwijoro, sivyo? Urashaka reisite wa mujone uri ngaho, nta numwe yombwira ko adashaka kureisisa, yoba afise ikibazo. Mugabo urashaka kureisisa uri en dehors ya principe divin, kuko yarakubwiye ngo niba ushaka kureisisa rimbura usome, umenye icyo ariko arakubwira, umenye muri situation kanaka qu'est-ce que je dois faire. Mugabo ubu twarigize abantu b'abanyabwenge twumva tutakimukeneye, nico gituma turi muri échec sur échec, kuko duhitamwe ibintu twiyumviriye tutabanje kumubaza. Imana idufashe cyane. Amen. Ndashaka ko tuvugana ku kintu citwa mpwemu yera. Umuntu yitwa mpwemu yera, sivyo? Muri Jean 16:7 aya maverse nibaza ko yo yadusomera wa musomyi wacu wa Bibiliya. Jean 16:7 na Acte 19:1-7. Aya maverse ni aza kudufasha kukijanye na mpwemu yera. Yohana 16 umurongo w'17. Umurongo w'indwi. Murakoze, kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomuwarungikira. Amen. Rome 8:14. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Acte 19:1-7. Kana nyine twasoma mu izina rya Yesu Kristo. Maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe. Arababaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe niwe Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambira ko ibiganza mpwemu yera bazako,
bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'12. Amen. Imana ishimwe cyane. Aya niyo maverse nashatse ko tuvugana ko kubijanye na mpwemu yera. Imana ihezagire umusomyi wacu. Yesu yarabwiye abigishwa biwe ngo vyobabera vyiza ngo yuko ngenda. Kubera ko abigishwa bari bashaka kugumana nawe, bashaka kugumana na Yesu, kandi bumva umenga nivyo ari vya grave. Mugabo arababwira ati vyobabera vyiza ko ngenda kugira ngo ndabarungikire umwitsa ariwo mpwemu yera. Reka ndababwire, jewe nasanze twarakiriye Yesu umwami n'umukiza, mpwemu yera arahantu twaramushize muri chômage, yarumiwe. Hanyuma uyu munsi naje kugutangariza ko esheke yose ufise mu buzima bwawe c'est parce que tu l'as pas considéré, kuko muri we nta esheke ibaye, nta kwihenda, nta guswata. Uko muravyumva ko hari ibintu byinshi biriko biragufasha kumenya kuri uw'Imana cyangwa utari uw'Imana, kuko swat urongorwa na mpwemu w'Imana cyangwa urengorwa na mpwemu yindi, sivyo? Aho nahawe kumenya kugira ngo umenye ngo mu buzima bwanje bwa misi yose ni giki kindongora. Paulo ariko arabaza les disciples ati mbega mwararonse mpwemu yera? Bamubwiye ngo ivyo ni rya mbere tuvyumva. Bon, ngaha nibaza ko benshi si rya mbere, mugabo benshi baravyumva gutyo, ni ibintu biraho, sivyo? Hanyuma baramubwira ati twaronse umubatizo wa Yohana. Hanyuma Paulo acababwira ati ni vyiza ko muronka umubatizo wa mpwemu yera, muzure mpwemu yera, mugendeshwe na mpwemu yera. Iyo tuvuze ngo umubatizo wa mpwemu yera twumva umenga no kuvuga mu ndimi. Kuvuga mu ndimi ni kimwe mu byo mpwemu yera atanga. Amen. Ni vyiza kumenya uti jewe ndavye ingene ndiko ndabaho, je umwana w'Imana kweli. Erega basha ntitwiseduize, si ukubera ko winjira mu rusengero kuri umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tuzobamenyera ku vyamwa bama. Niba utari kurama ivyamwa vy'ukuri, fisa amakenga menshi kutari connecte ku muzabibu w'ukuri. Uriko murabitahura? Uriko wama ivyamwa bimeze gute? Mpwemu yera afise ikibanza kiye. Reka ndakubwira, ubu butumwa tubwira abantu ngo genda mwambare mwikwize, ngo genda mureke kugendera mu busambanyi, ngo genda urumva umuntu iyo umubwiye ngo reka iki kintu, burya biragoye ko umuntu aheba ikintu atatahuye igituma gihevye. Burya biragoye ko uheba ikintu ukunda. Nico gituma benshi muri mwebwe bashitse ahandi mu bindi bihugu tutababona bacika abandi bantu, kubera ko bijya bintu ni wabiretse kubera ivyumva, wabiretse kubera amaso y'abantu. Ariko ico mpwemu yera azokwigisha akagutahuza, uzogiheba une fois pour toutes. Rero sintahura ingene wakiriye Yesu umwami n'umukiza, mpwemu yera akaba ari muri wewe, ukabandanya ubaho bwa buzima burubamo. Nta muntu yateza kukwigisha ingene wambara wuzuye mpwemu yera, ntibikunda. Hamwe wamuzimije, hamukaba waramuzimije, ntuze kumuzimya mu byo kwambara ngo ucu hageze ko ushwazisa lokonjo guca umubwira ngo ubu rero ngo harabavye ngo mfasha. Muriko muravyumva? Reka ndababwire nta isheke nimwe twateza kugira yaba mpwemu yera afise ikibanza mu buzima bwacu. Mbega iyo uvyutse mu gitondo, je reka ndababwire, hariho umugenzi twavuganye kandi si kera, nta myaka myinshi iheze, arambwira sur le Saint-Esprit. Ariko aramubwira numva umenga ndababigishwa Paulo yabagije ati mbega mwararonse umubatizo wa mpwemu yera? Numva ariko ambwira ibintu bishasha ati no, le Saint-Esprit aba muri wewe, muravugana arakuvugisha aragira gute, numva inzatsa. Arandokomanda igitabo citwa Bonjour Saint-Esprit. Nashaka ndababwire ko ico gitabo ndagisomye ubuzima bwanje bwarahindutse complètement. Nukuvuga le Saint-Esprit il vit en toi, c'est Dieu qui habite en toi. Muriko muravyumva? Nukuvuga je mbyutse mu gitondo ndamuramutsa, kamusaba n'imbabazi aho ntamwumviye la veille, kuko ahantu hose ntaba namwumviye birantekurukana. Muriko muravyumva? Nkamubwira ntifata ukuboko, kubera ko reisiti yanje ihagaze mu vy'Imana ishakamo. Nkaderapa nkafata inzira ziwanje ntibiza kugenda neza. Kandi abaka exemple gatoya, la fois passée ariko ndakora amagato, hanyuma narise gato umuntu yakomanze nka 2 semaines à l'avance. Arambwira ati iyi gato ni y'umuntu akomeye cyane muri famille yacu, mu rubanza twiteguri, cyo gituma ndaguhaye
komande hakiri kare kugira ngo ntihazoberere. Hama turagira ikibazo c'amatara. Kuwa gatanu nta matara yari ahari, ndavuga sha sinza gukorera kuri groupe umunsi wose noba mpomvye kanzokore samedi. Samedi igeze mu gitondo sanga amatara arahari, ndakora gushika ndaheza gusiga gato ndayidekora, nca ndavuga nti sinshobora kuguma nakije groupe, reka ndayitware muhira amatara bariho ndayikanyishiriza. Atwota ndiko ndakora ayo magato nkaguma numva ijwi rimbwira ngo kora keke ya reserve. Ndavuga je nokora keke ya reserve gute kandi ndiko nkorera kuri groupe electrogene, nibi birananiye hama nkore keke ya reserve. Ndiko ndaburana mu mutima wanje ryajwi kora keke ya reserve. Ko muravyumva? Ndavuga je sinahuri igituma ndiko ndayikora. Le lendemain twateza kuja mu bwiza kora abavyeyi banje, nari nakoze gato yo gutwara, ndavuga sinahuri igituma ntegeza gukora iyi keke ya reserve. Mugabo ryajwi kora keke ya reserve. Ndayikora atana kimwe numva. Ndayirenzako. Ya gato nababwiye ko tweje kuyisiga, ndabwiye umukozi twari kumwe iterure, tuyijane muhira kuyikanyisha. Akantu tuyiterekako gafise buto zibiri. Buto imwe niyo gufyonda kugira niyo kukabloka kugira ntikagume kazunguruka. Iyindi buto niyo kugahengeka kugira ngo niba ushaka gusiga aha anye wayihengetse bikorohera. Aca arihenda. Aca fyonda kakabuto ko guhengeka kigwa hasi. Uko muravyumva? Aho turi sangapi? Turi 15h. Gato bambwiye ko bayitora saa 10:30. Ndababwire iyo turiko turavuga ikintu ca maîtrise de soi ntimwibaze ngo ikintu gisanzwe. Nta kintu na kimwe navuze. Urazi kumigwa. Mugabo muri jewe naciye ntahura ya keke ya reserve. Kubera ko barambwiye ati none raba uje muri ville uraba aho zikoze uzana izihari. Uyu muntu yamaye komanda amagato yanje arayazi. Nico gituma yasabye nga sinshobora kuja kumubesha ntibishoboka. Yambwiye ko aza saa 10:30. Mugabo muri jewe yagarika ndababwire nimba twarakurikiye Imana ntihagire umuntu azoza kukubwira ngo none wakurikiye Imana nta kibazo na kimwe uzokigira. Mugabo ingene uzogicamo nico gitandukanye n'abandi. Niwumvira mpemu yera azoba yateguye voie de sortie. Muriko muravyumva? Ngo nubwo tuzoca mu nzuzi z'amazi ntazoturengera. Kubera iki aba yamaze gutegura ingene aho hantu hasohoka. Alors inyuma yuko iyo gato yasesetse igipande kimwe cyagumye kuri kakantu izindi zakorotse, nca ndatahura ya keke ya reserve ikisigura. Kuko ijya keke ya reserve niyo yaciye insova. Nca ndasubiramo ndasiga ya saa 10 nkavuga sinaheza kwiyankieta. Kubera Imana ntiza kwemera ko marama kandi ibintu byose nuko byanshikiye yari ibizi. Sivyo? Ingene biza kugenda ntavyo nzi. Sinana telefone ujya muntu urumva ngo banze umwanya ngo uraza kuza uya navuze je sais que Dieu est au contrôle. Kubera je ndi umwana w'Imana ntitwavyize gayeme. Ega ijambo ry'Imana rivuga ngo qui passe ses inquiétudes ngo yagize ikintu ahindura mu buzima bwiwe. Ayo ma inquiétude yose ufise nta nakimwe azohindura. Ikintu cyane gishaka guhinduka no guhanga amaso Yesu kuko ni bafise solution. Sivyo? Ndabwire kujya mu yarabuze ingene aza gutora ijya gato. Yaje 20h. Ya gato yakanye yafatanye ari ibintu biri glorieux. Arambwira ati gato bayikunze cyane basabye n'iyindi. Ndamubwira ati na pas idée ibintu twabayemo. Uravyumva? Ariko muri ivyo byose sivyo? Ikintu natahuye n'igiki. Nkemuye rire plus que réel. Kandi gitangaje. Naza kwisobanura ngo avuge ibintu bihambaye agusigurira n'igituma kubujije kwinjira muri iyo relation urimo. Naza kwisigura ngo agusigurira igituma udateza kugendana nabo bantu muri ko muragendana. Akubwira ati ndagusabye umuntu mureke. Abo bantu ntuhaje. Abo bantu uri kurasengera bariko barakwica. Vayo. Yo mukobwa muri kumwe muhebe, uyo muhungu muhebe. Yo mugabo jewe ngene ndamubona ABC niki. Ntaza no kugusigurira. Ntaza no kukubwira ati ejo rero sha bikurindiriye nibi. Akubwira ijambo rimwe kuko ari kwiye. Alors icyo naje kukugira inama no munsi, developa kumugirira confiance, no kumenya ingene avuga, no kumenya ingene communica, kugira ngo muri urabona dans les moindres détails, kubera ni exercice, ntuza kuvyuka uyu munsi wamaze kumenya ingene avuga.
burya umugabo n'umugore bakigira mariage baba nakinatinyana kuko ntibaba bazi neza ngene umwe wese avuga cyangwa ingene ashavura cyangwa ingene agira gute, ariko avec le temps arashaka kuraba gusa mu maso ukabona ko ivyo bintu urimo yabigaye atanavuze juste kubera umwanya mubanye, sivyo? Namwe muyera nuko niwa develop ayo migenderanire yawe hamwe nawe, mu gitondo ukavyuka ukamubwira uti ndaguhaye control. Reka ndababwire hajya tubeshejwe n'ubuntu bw'Imana, we nkuwo kubaza igituma wize ivyo wize cyangwa uri kuravyiga uwo gisigura. Jewe nize informatique kubera ko à l'époque yari faculté nshasha yarigezweho, byari ibintu bigezweho. Ubwo uyu munsi sinibaza ko abantu baja kwiga informatique mu ishuri kubera byose biri kuri internet niho bavyigira. Ubu naje uje ukambaza wize informatique kubera iki, ntavyo nzi, nta nahamwe ndiko ndayikoza, sinzi ko nzoyikoresha mu myaka iza. Mugabo jusque là jewe ndi mu bindi bintu ataho bisa bisaniye n'ivyo bintu nize. Murumva nyene dutakaza umwanya kubera ko mu gutora aho uja kwiga urabivye abandi bose bariko baragira. Mugabo mwibuke yuko Imana yaturemye pour une mission bien déterminée. Shwa wewe uzogira izo determine ico uzoba. Alors umunsi watahuye ko n'imbere yuko bakreye mu nda ya mama wawe Imana yari ikuzi, dusubira kwiyankiyeta ku kintu na kimwe kubera ko uvuga uti jewe ubuzima bwanje Imana yarabuteguye. Ariko ico bisaba ndababwire no kuguma muri connecte. Restez connecté dans sa présence. Kubera ikigabasha kubera ko Joyce Meyer we yavuze ngo ubuzima bwacu bugizwe n'amashwa tugira chaque jour. Chaque jour urashika ahantu hari amasanganzira abiri, ukibaza mfata à gauche canke mfata à droite. Uko ufata inzira itariyo, uko umwanya ugenda niko ugenda uriyanfonsa gusumba, ugashika mu bintu bitari byo no gusumba kure niyo. Ti benshi muri mwebwe vous allez vous rendre compte ko mwihenze 30 ans après mutegesha gusubira inyuma. Le Saint-Esprit niba twaramuhawe, Yesu yarazikoreye isiti yacu ihagaze mu kumwumva no kumwumvira. Developa imigenderanire yawe hamwe nawe, sivyo? Uko uzomuha attention niko uzosanga dans les moindres détails ariko arakubwira n'ico ugira. Je mu kazi ka decoration nkora ndashaka gushika kuri terre ntazi ikintu na kimwe nza kugira, nkashika nkabwira mpemu yera mbega ahantu neza kuhakora gute, ivyiyumviro bikaza kimwe ku kindi, parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Iga kudevelopa imigenderanire yanyu hamwe nawe kugira ngo nimba uri kuravansa, sivyo, umenye ngo ndabizi neza ko ndi kumwe n'Imana. Amen. Imana idufashe cyane. Turabandanya point yacu ya nyuma yitwa kwiyegurira Imana. Nababwiye nashaka gusanga muvuga muti jewe vraiment narakijijwe, jewe vya mpemu yera ndabizi, ariko ukabura umuntu Yesu wamwakiriye nk'umukiza ariko atari umwami w'ubuzima bwawe. Urumva icyo ari cyo kuba umwami? Umwami ni ukuvuga umuntu adirija ubuzima bwawe bwose, ata domene nimuvuga ngo iyi domene ngo iri prive, ngo iyi domene ngo nta muntu yinjiramwo. Oya, ngewe wamwakiriye nk'umwami, n'umwami aravuga basi mu madomene yose y'ubuzima bwawe, sivyo? Aha rero kwiyegurira Imana, iyo bavuze kwiyegurira Imana bisigura ko wiyegurira Imana mu madomene yose y'ubuzima bwawe, cyo twakivuze. Amen. Consécration harimo ibintu bitatu, hariho séparation, hariho appartenance, hariho na service. No kuvuga ugiye gusoma muri Ancien Testament uraza gusanga aho Imana yabwira abantu ngo bakonsacre tous les premiers-nés. Muriko muravyumva? Muraza gusanga aho Imana yabwira abantu umva ati nimukonsacre ibyanyu byose vya mbere, sivyo? No kuvuga ivyo bintu byaba ari ivy'Imana, sivyo? Niba ushaka gukonsacra umwana wawe wamenya ngo uyu mwana akiri wanje, uwo mwana ni uw'Imana. Nico gituma Paulo, muramuzi Paulo ingene ya persécuter l'église, aga persécuter les chrétiens. Niwe amaze guhura na Yesu agahindura ubuzima bwiwe, hageze ahavuga ngo si jewe nkiriho ngo ni Kristo muri jewe. Amen. Rero Yesu ngo akoresha abantu bapfuye kuri bo nyene, sivyo? Nico gituma Paulo avuga iryo jambo, werega jewe sinkiriho ni Kristo ariho muri jewe, sivyo? Uko tuzoroshiriza kwiyegurira Imana niko
izorushiriza kugira iki kudukoresha. Amen. Ni esprit ni mpemu ifise umushaha ukaba mu mubiri. Amen. Rero reka turabe consécration zitandukanye hanyuma umenye uti jewe burya niyeguriye Imana kuri nivo ya mbere canke kuri nivo ya kabiri canke ku ya gatatu, kugira ngo mu kurangiza kwacu duhamagara Imana. Uri kuri nivo ya mbere igufashe kuja ku ya kabiri, uri ku ya kabiri igufashe kuja ku ya gatatu. Mugabo burya ikintu kizodufasha mu rugendo rwacu ruja mu ijuru nukurondera kuba la meilleure version de nous-mêmes. Amen. La consécration du parvis. Uku nukwiyegurira Imana kwishengero. Nukuvuga uri umukristo mwiza wo mwishengero, ntusiba, dimanche uri muri église, vendredi uri muri église, ariko sivyo? Ariko nta gikorwa na kimwe urimo mwishengero, ntacubazwa, urinjira ugasohoka. Iyo ni consécration du parvis, sivyo? Hagaca habaho la consécration du lieu saint. Nukuvuga hejuru yuko uri mu rusengero, sivyo? Urafise n'ibyo ubazwa, urafise ibikorwa uri kurakora. Nukuvuga ko kamema warateye intambwe, ukiri wa undi yinjira asohoka, sivyo? Hagaca habaho consécration ya nyuma du lieu très saint, aho utaja mu kintu kubera ko abandi bose bakigiyemo, aho utavuga ngo ko bigenze gutya ngo je ndabihevye, ukigumura ngo je ndasohotse. Oya, ukavuga uti jewe narinjiye sinsohoka, ico navuganye n'Imana ndakizi, sikubera ko abandi bose bagize iki ko nanje ca ndakigira. Uba hariho urundi rwego wamaze kugerako rwo kugendana n'Imana, sivyo? Ikindi gicapo twavuze ko turi impemu zifise umushaha uba mu mubiri, sivyo? Iyo par exemple tuvuze ngo urya muntu vraiment ngo arambara neza akikwiza, urya muntu ntagendera mu busambanyi, iyo ni consécration ku rwego rwa mbere ya corps. Mbega ntimuzi yuko hari abantu bafise amavaleur batagendera muri ivyo bintu juste par principe, mugabo atagakiza afise. Nukuvuga wari wabuvuga uti ikintu cerekana ko nkijijwe ni kubera ko ntagendera mu busambanyi, ni kubera ko nambara neza nkikwiza. Ivyo n'umupagani arashobora kubifata par principe kugira ngo abeho neza, sivyo? Hagaca habaho consécration des pensées. Aha turiko turaduka, nukuvuga ivyiyumviro vyawe nta muntu n'umwe avyinjiramo, ni wewe wenyene uzi ivyo wiyumvira n'ivyo ubamwo. Amatelefone yanyu ndazi ko benshi muri mwebwe asa amakode, sivyo? Rero ndakubwira ikintu coroshe gutahura kugira ngo umenye ko ukiri kuri ya nivo ya mbere ya corps. Mbega telefone yawe urashaka kuyiha umuntu uwo ari we wese akinjira mu bintu byose ashaka? Yego, si bose ariko, si bose. Amatelefone yanyu murabamwe ibintu bihesha icubahiro Imana gusa? Oya, yego kuri wewe mugasi kuri bose. Umuntu wese yirimbure. Aha tugeze kuri nivo ya kabiri, aho ata muntu n'umwe akubona mugabo ukavuga ngo Imana yo yirambona. Ibyo ndiko ndaraba, ibyo ndiko ndiyumvira, nta muntu n'umwe ambona mugabo Imana yambonye. Muriko muravyumva? Consécration ya nyuma, sivyo? Consécration ya nyuma, consécration. Ok. Consécration dans la parole, sivyo? Reka ndababwire. Muramaze kubona yuko biroroshe kuvuga urusaku, biraryoshe kuvuga apana urusaku, inkuru, nibaza ko urusaku. Urabona nk'ubu wumvise umuntu yashikiwe n'ikintu, ukumva umenga sinza kubona urabonye mugenzi wawe kugira ngo mutere iyo nkuru. Kandi kijya kintu nivyo cabaye ntiwabeshe. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe cyose mugiye kubwira ikintu mugenzi wawe, ngwiyumvire ngo ikimazi biza kumuzanira. Ijya nkuru niyo yabaye, mugabo akanwa kawe kubera ko twataho ico twacitse, siko gategezwa kuveyikira ijya message. Sivyo? Imana idufashe cyane. Iyi medisance ifata abantu benshi cyane mu rusengero, gutera inkuru z'ivyabaye, ivyashikiye mugenzi wawe. Si wowe utegezwa gutwara iyo message, twategezwa kuba turi ahantu twinterceda pour ça. Kandi ico mumenye ko ni ingwano y'abantu benshi cyane. Iyo uri kuravuga umuntu
utifuza yuko yari muri iyo situation wewe nawe abyogushikira bikagenda gutyo. Amen.